ibuka ca gihe wari wihevye, ibuka ca gihe wari ubabaye, wabona ko ata n'umwe woganyira, wabona ko ata n'umwe muri kumwe, umaze kwiheba utangura kwibaza kuri kivume, amarira n'amosozi byari byaramaze kuba kamere. Hari rero n'abantu bariko baradukurikirana bashobora kuba batabamenye, murashobora kubibwira mu bidondore, mubabwira akazina simusanzwe mukora? Okay, amazina y'iwanje banyita Twishime Joachim, niyo mazina bampaye abavyeyi, hama izina ry'ibikorwa ni Joachim Smith. Joachim Smith, nkuko mubibona ko umutumire wacu no musi ni Joachim Smith. Dusanzwe umuzi mu mareresi, mu mafilme, ariko no mu kuririmba vy'ukuri kumbe arabishoboye. Murumva ko afise akajeketi. Ahubwo je numva ngo wodusubiramo kandi ukaturimbira n'indirimbo imwe ufise canke ufise nyinshi? Ufise nyinshi. Yeah. Dushyize ko akarimbo kamwe mu ndirimbo ukunda. Okay. Ni wewe buzima, ni wewe mahoro, niwe ntango n'iherezo, ariko uhoraho yaraserutse, ariko uhoraho yaratabaye, niwe Arufa, niwe Omega, ntango n'iherezo, niwe mahoro. Wow. Ni wewe buzima, ni wewe mahoro, niwe ntango n'iherezo. Murakoze. Uririmba gospel gusa? Oya, ndafise indirimbo ngomba gusohora naririmbiye Madamu. Gusa y'urukundo. Ariko izindi zose ni? Izindi ni gospel, Madamu wenyine niwe yemerewe kuririmba. Wow. Joachim, watanguye gukina amareresi ryari? Natanguye gukora filme muri 2013, muri 2013. Vyakuje mu gute? Wabikoze kubwo impano usanzwe ufise muri we canke warafashe igihe uravyigira hama uratangura kubitambukira mu kubikora? Juste narakunda kuraba filme z'igi Tanzania, nkaraba filme z'abanyarwanda, nkaraba na filme z'abanigeria. Izo nizo filme nakunda kuraba cyane. Hama maze kubona Mugisha yarabikoze ndavuga ati wow, vyarakunze umurundi naje ndashobora kubikora. Hama ngeze 8ème naciye mva mu ishuri nca ngenda mu Rwanda ntiga imyaka 2 ibintu bijanye, hari ishure ryari rihari rya cinematography, nca ndagiye gaca niga n'icongereza kugira ngo nshobore kuzandakina filme ziri mu Congereza no mu Kirundi. Dusubire inyuma gato, aho uonye wari wamaze kwiyumvamo muri wowe ko ukeneye kuba uri umuntu akina filme, wari wamaze kumva ko kuba wokina filme ari nk'indoto zawe, hama utarana bitangura wumva ko woja kubironderera ubumenyi? Ubwa mbere narabikoze, ariko ndavuga ati no, si byiza ko nkora filme ntabyize ndiko ndatatona. Reka rero ko mbonye ko byoshoboka, narakoze filme ntabyize ngo nirakunzwe, yari filme yitwa Ibanga Seri. Yarakunzwe, nibaza ko iyo filme utigirishe nta numwe atayizi. Ni filme yageze kure, bica bituma mbere n'abantu batanga gukora amafilme y'amaseri, kuko nije nari ntanguye gupostinga kuri YouTube filme seri. Hama abandi bakora amafilme y'amaparti, ariko amafilme ahera. Cece nzana ibintu vya seri. Hama mu nyuma ndavuga ati kuki ntogenda ndavyige ndonke impamya bushobozi, kubera ngaha mu Burundi nta shure ryari rihari rya sinema tubona nyene riri officiel. Hama ca mbona ko hariho abantu baje guforma mu Rwanda bigisha icongereza kandi harimo abazungu bigisha n'ibintu byo gukamera ikiniki, ko je ndagira realisation, editinga, nije ndazandika, nije ndazeditinga, nije nkora amajwi n'ibiki ibintu nk'ivyo, nayo matapi wumva ko tuvuza ya sinema ya ibintu nk'ivyo. Hama ico gihe umaze kubironkera ubumenyi vyakurikiye gute? Naciye nza ndavuga ati reka re ntangure kubikora biri official, ndondera ivyuma. Icambere narakoze ndavuga ati reka ndondera ivyuma, ariko aho onya uburyo bwava muri Academy ro message, kuko je nari umufotografe wa President Nkurunziza, nkafotora na message ngoze equipe murayizi umupira. Amafaranga rero yaraboneka, ndavuga ati ko ayo nzoronka nzogura ibikoresho, nca ndagura ibikoresho, nca ndakora filme rero. Hama bica birakunda, ndabona
birakunze. Umaze gutangura rero gukina amafilme n'ikihe gihe n'uhe mwaka n'ihe tariki n'ukwe kwezi ico gihe vyari bimeze gute umunsi ukora igikorwa kimwe gusa mugabo abantu batari bakuzi benshi barakumenya? Hari muri 2020 muri 2020 nari maze umwaka nubatse ngize mariage hama niho naciye nkora filme mbonera kunzwe cyane ku buryo ntaziga hama nca ntangura kuronka ama contact y'abakinyi bari mu Rwanda ndaronka bari mu Bugande kubera ko ndafise ukungera ndiko ndakina usanga umwanya muri nashize mu kantu k'icongereza canke nkagera dukiniki kandi systeme y'uwanje mu gukina filme sishobora kumara scene utumvise message canke udatwenze kuko ndiyaranja nkagutwenza kandi ukumva n'icyo nashatse gukina ukacumva message nashatse gutanga hama mu nyuma b'abanyarwanda tuza kudiringa baravuga ati ukina neza kandi tubona ubishoboye ahubwo yaba byo nakunda woronkuza twokora hama kuba ko nari mfite indoto zo gukorana nabo natangiye kubona bangenzi ba Sia Mutoni bantimbati abantu bakomeye cyane muri sinema baba bamenya ndahura nabo basobanuzi ba Roki kirabiranya bose tukagenda turahura ndavuga sinema ni impuje n'abantu nari mfite indoto ntuzohuye nabo ariko nyuma yo ngaho sinarinze ko je nzurira indege navuga ati nzojabuka gute kandi turi mu gihe ca corona ico gihe imipaka yari yugaye ca mbona inzira yonyene ishoboka niyo kurira indege ca ndarondera ibisabwa mbona ndurira indege ku bwa sinema ca ndashima Imana ati cyari birakunda ca ndabikora maze kubikora rero sinzi ko hariho sene mwako muraraba madamu niwe dukinana umugore wanje nyene tubana n'umugore warakina filme yeah uwo mutwereka muraba n'abantu turiko turabona ahaye barimwo musene iri nyuma yaho arimwo madamu wanje muhinga bw'ivyuma badufashe mumubone madamu wa Joachim arimo inyuma isene nawe mwahuye canke mwatanguye kubana asanzwe kina film canke wabimwinjije mu nyuma kubisanzwe oya nujya ahetse umwana kandi uwo mwana ariko arakina n'uwi wanje nyene uti rero umuryango wose nawe utwaye muri film yego cyane kubera ko nico kintu kidutuza nta kintu niyo wasanga umwana we nawe afise indi mpano atari yo kwina amafilme nibaza ko arinze agira indi mpano iyo bari yo kuririmba kuko mpora ndabibona bigira ndafise umwana w'imfura afise imyaka 4 umva uwa mbere afise imyaka 4 uwa kabiri afise amezi 7 bisigura yuko umwana w'iwanje uwo wa mbere naho nkunda kumushira mu bya filme mvugije indirimbo aratamba cyane kandi arakunda ibintu by'indirimbo cyane numva yuko azohava ariko nyine uriteguye nk'umuvyeyi we wo mu mpano yiwe yose afise kumuherekeza ku mpano yiwe icambere umuvyeyi wari wese ahari ngaha mu Burundi yagakwiye gukurikirana impano y'umwana wiwe kuko umwana urashobora kwipfuza wibaza yuko azoronkera mu vy'amashuri ariko ugasanga hari impano ariko aricarika yoshobora kumubesha wanashaka ikamuteza imbere aho rero uca ufata ugahiga abahinga mu by'iyo mpano yiwe ukabimwigishamwo kugira ngo abironkere impamyabushobozi kandi abikora bisobanukiwe kubera ari impano yiwe bizoba ari ibintu vyoroshe cyane kugira ngo agere kure ku ruhande rero rw'abandi banyempano nkawe mugabo bakizamuka bataragera kure cyane Joachim yoba afise uruhara runini cyane mu kubashigikira mu kubashikana kuri irya ntambwe nawe ageze kugira ngo nabo bayigereko neza cyane kuko hariho abantu benshi bagiye baramenyekana kubera ko nabazamuye cyangwa nabafashe ukuboko tugafashanya bivanye nuko kera twari tuzi yuko sinema zikora abantu bahambaye natwe tutobishobora kandi cyane cyane yuko murazi yuko abarundi baterama muri salle de cinema bari aba filme zo hanze ariko ubu unya aya masare arihisha amafaranga ubu biracyabaho yego cyane aya masare arihisha amafaranga abantu baje kuraba sinema bararaba na sinema z'abarundi kandi ugasanga babaye benshi gusumba kuraba filme z'abazungu muri ico gihe ama filme yanyu mukora muyagurisha gute hano mu gihugu cacu ndetse no hanze y'igihugu so novuga yuko muri bijanye na cinematography hano mu Burundi ntiragira fareri ikomeye cyane ntibarabiha umwanya gose novuga ngo nka leta ntiraje mu bajene cyane igikorwa cya sinema wigisupporting cyane kubera ko duja na YouTube y'Iwacu mu Burundi hakoro nka views 10 z'abarundi woronka 3 z'abanyarwanda canke z'abatanzania canke z'ahandi kubera ko na amafaranga make yatwinjiza kuri YouTube
aza avuye mu banyamahanga abarundi usanga batatwinjiriza cyane kubera ko nta license ya YouTube dufise mbega hari ikindi kibazo cengira ku rubuga rwa YouTube aho ushira amafilme yawe ufise aba followers bangana gute? Bwa mbere nari mfise YouTube ya Inkinzo TV kuko iyi ni ya kabiri maze imyaka 2. Iya mbere yari mfise 47,000 abone ariko ubu ngeze kuri 35,000 nishashi. Iya mbere barayihakinze baritwaye. Ndiko ndakorera abahakera abantu babi kabisa mwebwe kwera Imana ibaho ariko bagire courage kubera ntibazoba banciye amaboko ndacakora. Duherutse kubona umukenyezi asanzwe akina amareresi cyane ariko no mu ndirimbo rimwe turamubona aherutse kuronswa agashimwe ka YouTube akwije abantu 100,000 bamwita Sandy. Kubona umwe muri mwebwe sinzi ko hari abandi mugabo nibaza ko atabandi ndabona cyane ngaha mu Burundi muri filme nibaza ko ari we wa mbere. Niwe wa mbere usivye bagasore bayironse ariko nabo bari muri comedy kuko ni gay ihuriro TV bakora comedy rero kandi ni team bobo muri cinema niwe wenyene Sandy amaze kuyakira kandi ikintu kinezereje nuko ari umwigeme bica bituryohera ko tubona ati wow hariho ariko aratanga akarokeza ku bandi bigeme ndetse natwe bwo mu bakinyi b'amareresi ni ikintu ciza cyane umuntu wese akigwana kandi yo kwishimira mugenzi wa gishitseko. Yego cyane. Kubera iki uno munsi tutariko turabona cyane amafilme y'abarundi cyane ngo arabwa gose cyangwa ngo akundwe gose cyo kimwe no ngaho hakurya? Igituma twegura urabona yuko limiteri gumihindura ibintu bijanye n'ivy'amamega mu Rwanda naho canke muri Tanzania ahandi hose maze gutembera amamega yose aragushikana kuri YouTube ariko twebwe barabisepaye ngo harimo ya WhatsApp ngo harimo ya iki noneho rero ubu nayamwe 5,000 abanyagihugu bahora bironkera bari bayakuye urumva rero bica bigorana badukurikirana cyo babake ugaca usanga rero bira ama views yagabanutse yego cyane. Mu gihe muriko murakora igikorwa cyo gutegura amasanamu ya filme yanyu nize ntambamye akenshi zikunda kwigaragaza? Icambere amatara aradushikira pore sana. Icya kabiri nuko wowe nk'umuyobozi wa filme ushobora gusanga amasaha wateguye ko abakinyi baza gushikirako ageze batarashika goca usanga rero nimba ari nk'ivyuma runaka mwakose canke ari ahantu runaka babatije mukinira amasaha babahaye arabajanye igikuba mutaragekora usanga rero ari intambamyi ugasanga ni handi nimba nk'ubu jewe nsohora episode mardi no kuwa kane no kuwa gatandatu umva ni gatatu kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu mu ndwi ni gatatu ni kubera ko nivyo nihaye nivyo nkora gusa umwanya ndawufise muri cinema ntariko ndandika mariko ndeditinga ndi muri shooting. Joachim ifite timu yiwe bamakorana igihe cyose canke iyo wiyumviriye filme uri kurategura gukora uriyumvira n'umuntu ati uyu muntu henge ndamuhamagara dukorane ndabona ko muri kino gikorwa canje arakibereye bifatanye n'iyo hall kanaka? Ku bisanzwe iyo niyumviriye umukinyi nkavuga ati uyu ndamukeneye muri hall nanditse runaka nkabona ko ari we wenyene ashobora kuviva ino role canke ari wayibereye ndamurondera ibiharuro bibaye vyiza turakorana bitabaye vyiza ntondera ubundi nkabimwigisha naho yoba ari wo atazwi canke atarabikora na rimwe mbonye tayafise nkaraba yuko na hole bihura ndabimwigisha ariko akaba ari wayikina. Birashoboka ko gukina amafilme bishobora gutunga umuntu? Deja nka jewe nta kandi kazi mfise ntuzwe na cinema kandi ndatunze abana 2 n'umugore ibintu byose misawa. Kandi hariho nabo mukorana uhamagara ako kantu bahemba kakabatonga neza cyane kubera ko urabona turumva bavuga ngo nta mwuga n'umudakiza. Yego kabisa. Ntihagire ikintu kimuzigera ubwa mu buzima ikintu cose bifatanye nawe we n'ico Imana yashyize muri wewe kirashobora gushikana kure apana no gutunga wowe gusa kigatunga n'abandi bantu benshi biciye mu mpano yawe. Yego cyane birashoboka. Ikintu mu buzima bwawe muri no rugendo rwa film kimaze gushikira nka 2 vyonyene bikakuryohera kabisa bya bindi bikugura imiryango itandukanye bya bindi bikuryohera gushikaho none umunsi uvyibutsa wumva kumengo uvuga ati Mana habwe icubero kuba kida kintu wakoze? Ikintu ca mbere nukumva ko son excellence President Evariste Ndayishimiye adukurikirana iyo ni nkuri biryoshe cyane kumva yuko uri kurakora ikintu gushikaho President
aba ari ikintu abona kuko perezida wacu uramaze kubona ko akunda abajene sinzi ko yigeze no kubona ifoto ariko aranyambika umudari perezida ndafise amafoto ariko aranyambika umudari navuga ngo byarangiye cyane kuko ni ikintu abantu benshi barondera kuko kubona perezida byonyine biranezereje kuba mubonye amaso ku maso biratangaje rero kubona ariko arakwambika umudari wewe uba wumva ari ikintu gikomeye cyane ikindi naco ca kabiri cyanyoheye cyane ni umunsi wa mbere nicara mu ndege ku bwa sinema kandi narabirondeye ntabona inzira nzocisha ariko nkaca mbona sinema irabimpaye urumva byarandyohe hama ikindi kigira gatatu novuga ari naco ca nyuma ni kubona sinema intungiye umuryango icyo coco caciye kiba finale. Wow, hari abantu muri ko muradukurikirana ndazi neza yuko hariho byinshi muri ko muriga tubazana abanyempano hano kugira ngo mwige byinshi bitandukanye. Hari umuntu yicariye muhira kandi ufite impano mugabo urimvira nataburyo biragenda gute? Sinema wayitanga ufite uburyo canke bwagiye buraza pore ni kuvuga umutahe wa mbere wo kwiyumvira gukora filme ubabaye uburyo twavuga ngo Joachim yakuye hehe. Hariho n'abandi batubwira ngo umutahe wa mbere ni kuri muzima hamukabiha umwanya niyo mpano yawe n'umwanya muto amafaranga ya mbere aza uragira urayinjizamo ibindi genre urayabyaza umusaruro ibindi bintu bikaza pore kuri Joachim watanga kino gikorwa kuri wewe mu mufuki wa hameze gute? Natanga kino gikorwa ufise uburyo buki ariko kubera ko mfise umuvyeyi twege papa wanje naho wamubwira ko ugomba guheba ishuri ariko ukamwereka projet nzima zo gutunga ibintu bisanzwe. Papa ni wa muntu amaze gutahura yuko umuntu adatungwa n'ishuri gusa umuntu ashobora gutungwa n'impano yiwe na cyane cyane muramaze kubona ko leta ihimiriza abajene ntibizere ko bazoronkera muri leta gusa no bumba amatafari urashobora kuba udashoboye gukina film ugasanga urafise uburyo ufata isuka neza abandi badashoboye niyo ni impano yo gufata isuka neza rima nimba uri umuyede kora ubuyede nimba uri umurimyi rima nimba uri umuririmbyi ririmba nimba ukina filime kina filime nimba uri umukinyi umva ikintu cyose ushoboye nimba uri umukinyi w'umupira kora kina umupira kuko urabona yuko turafise abakinyi rurangira ngo bakinye umupira bamaze kugera kure nka ba Saidon bazonkiza abande nabande ba Enokeri Kucho ba Idin Serem dusaba abakinyi benshi bamaze gutera imbere kubera umupira hama hagaca habaho n'abakinyi ba filme bamaze kuja hanze turafise Johnny K ndazi ko mumuzi ni mu professionnel dufise ngaha mu Burundi wa mbere ashobora gukina filme zigashika za Hollywood zigashika he navuga yuko tuba dufise indoto tuba dufise abatubanjirije tugenda twigirako Rero watuyagiye yuko imbere ko dutangura byose watubwiye ko iruhande yuko kina amareresi no kuririmba uraririmba kandi wavukiye mu muryango ukijije nawe we hama winjira mu byo kuririmba inyuma yaho uragenda mu by'amareresi ariko ntiwahagaritse kuririmba. Joachim twavuga ko ku rubuga rwa YouTube hariko indirimbo zose wakoze hamwe n'amafilme biri hamwe canke biratandukanye? Novuga yuko nari mfise urubuga rwa Joachim Smith Official haca ngira n'urubuga rwa Inkinzo TV ariko nashimye kuzogumiza ku Nkinzo kuko ni blind gendiko kandi ijya isiguye ibintu byinshi kuri jewe yavuye kure kandi yankuye kure na jewe novuga yuko byose bica kuri Inkinzo TV. No kuvuga n'indirimbo ziriko indirimbo umaze gukora zigera kuri zingahe zifise amasanamu n'izidafise amasanamu? Navuga yuko indirimbo yose je mfise irafise amasanamu kuko biroroshe kuko ca ndabikora hariho izo ntare bwatera imbere izo nakoze ntarakira ivya YouTube ntaraje mu vya sinema navuga yuko zajanye na channel ya mbere natanga gupostinga ko kubera ko natanga gupostinga indirimbo mbere yuko ninjira muri sinema izina ca ndarihindura ribe Inkinzo TV. Izo rero iyo channel bakitwara vyarajanye ngiye kuraba mashini bimwe vyaratakaye uburyo umuntu ahindura imashini kubera ko yabayizeye ko ziri ko azozironka ziba ziragiye ngiye mu studio sanga bagifise makarite matonyo urazi ko baca bazikonvertisa hama cankorana bishasha rero ariko izo zindi ndafise ama audio muhira ndazumviriza zikampezagira. Wow, zigera kuri zingahe izo ziri ku rubuga rwa Inkinzo? Wait. Wow. Ni kubera iki nkunze kubona abakinyi b'amareresi bongera bakaririmba benshi cyane kabisa ni kubera twisanga bari muri gospel aho onye sinzi nimba ntibenshi nabamaze kubibona mu Burundi cyane mu Burundi benshi
abakinyi ba filime usanga bari no muri gospel usibye Mugisha gusa nawe nyine ariko urabona ko ahora anyuzamo akaririmba turirimba ko mu mizima tw'abayisilamu ariko nuvuga yuko baseka tuvyite yuko abakinyi ba sinema bari hafi n'Imana oya kubera ko usanga bari hafi n'Imana mugabo hariya bari hafi n'Imana turi hafi n'Imana ariko ntituririmba mpagaze aho hantu kubera tutarinjira muri gospel kubera iki tubasanga no mu kuririmba cyane ni kubera ko kuririmba no kina filme biri hafi na hafi bijana yes birahura cyane kuko umuririmbyi n'umukinyi wa filme n'abantu bamwe kuko wibuke ko no mu ndirimbo harakenerwamo amasenariyo muri filme harakenerwa karirimbo nko mu Rwanda aho baba bitahuye mu maklipe menshi usanga bakinye amasenariyo ari babakinye mu mafilme tuzi wari ubibona nico gituma uno munsi Joachim Smith ni kintu uvuga ngo je mpagaze uno munsi ntekanye mu bikorwa vyanje aho ngeze uno munsi honyene hari isomo canke ishure ubuzima bwanyigishije ari naryo rituma uno munsi ndi stable atakintu kinsubiza inyuma canke gituma ngo subire mvyuke icambere co nkikora filme ikintu nakuyemo c'inyigisho gikomeye novuga yuko ari kwihangana kuko kuva kera ntarakora filme numva ko umuntu anyiciye gahunda ndamumva nk'umwasi ariko ubu ndafise ukwihangana muri jewe umuntu ndamutahura ko yahuye n'ikibazo canke umuntu amukemba numva ari bisanzwe kubera ko abantu barahemuka niga gusa guha agaciro ico yari amariye gusumba ico dupfuye muri ako kanya kuko uno munsi nimba dushwanye mba numva yuko ico je nzokuvugisha ishavu ryagabanutse nuko nibereye abantu bariko baradukurikirana Joachim ni ikihe kintu mubasigira mu kubasezera ico ushobora kubamenyesha canke ico ubahamagarira ndetse n'ico ushobora kubasaba kugira ngo bagire akantu kanyuma mu ncamake y'ivyo twavuze vyose basigarana kugira ngo dushobore kubasezera turandanye mu bindi bikorwa icambere nuko nabwira abarundi bose ko duhari kugira ngo dushobore kubigisha muri kategori zitandukanye biciye muri sinema icya kabiri nuko bagenda kuri Nkizo TV bakagira subscribe kugira baronke inyigisho za jewe canke z'abakinyi dukinana hama ikindi naco ni cuko bakwiriye kuvuga ati reka dusupportinga abarundi biwacu Joachim novuga ngo